ndabaramukije mwese muriko murakurikirana imboneshakure Akitara. Niteka kandi gusubira kuba imbere yanyu kugira ngo tuyage ibiyago bituma itara ryaka muri twebwe kugira ngo tubone umuco. Akitara bisigura iki? Bisigura aka itara wewe ubwiwawe kugira ngo wimurikire wewe nyene ubwiwawe ugendere mu muco, hanyuma umurikire n'abandi. Itara ryatse n'abandi bategerezwa kubona umuco. Rero ndasubiye guha ikaze muri kino kiyago cacu. Ikiganiro citwa Sigura, aho umutumire aza kudusigurira ibyo yemera. Jewe nemera yuko umuntu wese ari hano kw'ino si akiri muzima, impwemu kiri muri uno mubiri, afise icyo ategerezwa kumara. Mbere wowe uri kurankurikirana uramfitiye ideni. Jewe kuba ndiko nkora kino kiganiro ndiko nishura ideni ryanje. Ideni ndagufitiye ni yuko natsitara muri wewe, nawe mukunkurikirana, mugugira komantere, mu kwishura no mu kubaza ibibazo, nawe utuma itara ryaka muri jewe, bintera kwibaza, nkarondera inyishu, nkaheza nkarondera n'umutumire. Umutumire dufise uno munsi aza kwishura ibibazo akoresheje Bibiliya, nanje nza kumubaza ikibazo cyose kinciye mu bwenge nk'umwana. Nawe uriko uradukurikirana utegerezwa kumubaza ikibazo cyose wiyumvira, ataco utinye, ataco ugabanije, ataco ukwevye. Rero naguhaye ikaze mu kiganiro cacu Sigura, imboneshakure Akitara. Bashobora kudondora abatakunze. Urakoze cyane. Nishimiye kuba muri kino kiganiro. Nshimiye Stick, amazina yanje Nziza Imana. Ndishimiye kuba muri kino kiganiro kandi ndishimiye gukorana ikiganiro nawe. Urakoze cyane. Je nanje bimpimbaye kabiri kuko tumaze kuyaga nkumva itara ryaka muri wewe igakomeza kwatsa itara muri jewe. Rero nifuje yuko uno munsi dushira hamwe ayo matara abiri kugira ngo duhuze n'abariko badukurikirana kugira ngo umuco waguke kw'ino si. Woshobora kudubwira gatoya ku ntahe y'ubuzima bw'iwawe, ingene watanguye ibyo gusoma Bibiliya? Mbega ni ibintu wakuriyemo mw'isengero, ni indero yo muhira, canke n'ibintu wirondereye ku ruhande rw'iwawe? Urakoze cyane. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana riravuga ngo ibibogaboga mu mutima w'umuntu. Ibibogaboga mu mutima w'umuntu ni byinshi cyane, ariko jewe nivuze ku ruhande rwanje, nakuze nkurira mu idini nk'uko n'abandi bose bakuze bakurira mu idini. Papa wanje yari umukatolika, mama wanje yari umukatolika. Natwe tuca tukurira muri uwo mugigwa, badufata ukuboko twisanga muri iryo shengero. Ariko mu nyuma nahavuye ubwanje ndironderera ishengero jewe nyene ubwanje. Ndironderera ishengero, mbe ndi no muri bamwe bagiye mu mashengero atandukanye. Je muri Pentecote narasengeye, muri Methodiste narasengeye, n'ayandi mashengero agenda atandukanye. Ariko novuga yuko bose barigisha, ariko mugabo jewe umutima wanje narumva ko hari ikindi kintu umutima wanje unyotewe, cyangwa umutima wanje ukeneye gusumba ivyo inyigisho canke ukuntu nariko ndigishwa canke nyigishijwe. Mugabo narumva muri jewe ko hari ikindi kintu ntarakira, ntaramenya, nifuza kumenya, ntarakira, nifuza kwakira. Ego birumvikana yuko nawe wagize urugendo kenshi novuga ngo mu bantu bataramurikirwa mu bwenge. Uza gusanga iyo umuntu avuye mw'iri shengero akaja mu rindi, baza kuvuga ngo yaguye canke ngo ntazi ivyo arimwo. Ariko nanje ndakunganiye nuko nyene naje nakuriye mw'idini ry'abakristu katolika. Rero abavyeyi badutwara
ndabatizwa mu bakatolika, ndanasanga ariko kuraganira sinaraganiye kuko nari numva umenga ibintu n'ibiki bya bindi bibazo tubazo uri umwana ariko ntubitebeko. Mu nyuma abakurikirana kitara barabizi nyene byagenze, ndakizwa aribyo nirondereye batari by'ababyeyi bashizemo, ariko mu nyuma nk'uko wavuye muri katolike uja muri Pentecote uja muri Anglican, nanje navuye mu gikristu nja kwibaza ingene abandi bantu batari abakristu Imana bayibona gute, bayiyumvira gute. Nja kwiga ibya Buddhisme ndabyisomera, niga ibya Hinduisme, mbere niga no kwemera kama kw'abanyafrika, kuko abanyafrika nabo bari bafise uko bemera Imana. Ibyo bintu byose nibyo byagiye binyubaka, nibyo byatumye nanje itara muri jewe ryaka. Nawe urwo rugendo rwose wagize nibwo rwatumye itara muri wewe ryaka. Rero n'amahirwe kuba dufise umuntu afise ubumenyi bwa Bibiliya, kuko je hari ibibazo mbafise muri Bibiliya natahura. Je naguciriyemwo turiko turaganira, ndibuka nyine hari uburyo nabona nk'inshuti yanjye cyangwa umugenzi wanje mu rungano rwanje abatijwe, ibyo twita bateme, abatijwe ukabona nyine twarose ubutumire iwacu bakikorera inzoga bagatwara kwa mugenzi wanje, twashika kwa mugenzi wanje nyine tukabona nyine ni ibirori, ibintu biryoshe, tukarya tukagirane tukanwa tukaburudika, mu by'ukuri nyine ari ibintu biryoshe. Nanjye nyine mu mutima wanje nkumva nyine yuko noca muri rya nzira nawe yaciyemo, kugira ngo nanjye ngende kubatizwa iwacu duteke iwacu duteke, dutumire abantu bazana inzoga, bazana ibyo kurya, turye tunwe nyine ikirori. Ibyo rero byaranshikiye si rimwe cyangwa se kabiri. Je ndibuka ko no muri Pentecote naragenda batizwa mvuye muri katolika. Ibyo byose nabatijwe kenshi mon frère, nabatijwe kenshi. Rero jewe nimutse kunwe ndi mu bantu novuga yuko babatijwe kenshi, mugabo nifuza ikirori. Urumva, nifuza ikirori. Sinzi uwo nigeze kubibwira ati rero mu by'ukuri ati ngira ngo mu by'ukuri ngira ngo warakiriye umuvu. Ariko nacyo n'ikibazo, ngira warakiriye umuvu. Rero abadukurikirana nabo bashobora nabo nyene bashobora kuduha intahe zabo, kuko ibyo mba naraciyemwo, ibyo uba waraciyemwo, arundi nabo baciye mu cyangwa ugasanga peut-être bazombwira usanga bwari kutagira ubumenyi, urabyumva, kutagira ubumenyi, yani kugenda mu by'ukuri utazi, nabo bazodufasha kugira ngo babone ati mu by'ukuri je nivuga none noba narakiriye iyo bari umuvumo cyangwa si umuvumo, urabyumva. Ni si umuvumo, barafise ukuntu bafise vyinshi byo gutanga, bafise byinshi byo gutanga, bafise byinshi byo kuvuga, nabo barashobora kuzofasha bakambwira ati mon frère udasubira use kuja kwazi kubatizwa wowe warakarabaye. Unyibukije uwundi muntu nawe yigeze kudutera inkuru isa nk'iyo yiwawe, atubwira yuko ujema nicyo nakiriye Yesu ngumabiri ngo nabakiriye kenshi. Birashushe, birasa n'ivyo ziwawe, birashushe, ariko byose n'urugendo. Ego vraiment je ndazi ko nariye umuceri mwinshi, nariye inyama nyinshi, tunywa inzoga nyinshi. Ego byose n'urugendo, umuntu aba ariko arakura. Niko mu buzima ni nka kurya umwana aricara akavura agatambuka, byose n'urugendo. Byose n'urugendo. Rero tudatevye ashaka gutumirira abantu mudukurikirana muri mu idini ry'abakristu kwisomera Bibiliya. Kubera iki? Nanje narigeze gufata umwanya wo kuza ndasoma Bibiliya nubwo ntabandanije. Ubu unye twahuye na Nkurunziza Epimaki niho nasubiye kuza ndasoma Bibiliya. Rero mw'ino ndwi twicaye turiga igitabo cy'Itanguriro igice cya Mbere. Uyu we wasanzwe afise imirongo myinshi, kenshi iyo ndamubajije acabwira naho yabyanditse birantangaza, ariko jewe biriko biramfasha gusubira gusoma Bibiliya, kwibaza ibibazo, kuko iyo umuntu asomye ntiyibaze, sinibaza ko
hari ico aba yatawe ko no mw'ishuri uribuka yuko tutabajije baradukanye. Rero ni byiza ko umuntu asoma ikintu hanyuma akibaza ibibazo kw'ivyo. Nibyo twakoze Itanguriro igice ca mbere. Ugenda ugisome ni waba udukurikirana nawe, hanyuma ibibazo uza kubonamwo ubitwandikire. Uraza kubona email iracako ngaho onye, ubitwandikire hanyuma tuzosubira dukora ikindi kiganiro co kwishura ivyo bibazo. Turafise uzodufasha kwishura ivyo bibazo cyane. Rero Mark, umpundireje ibibazo nza kukubaza, si ibibazo vyoroshe. Ni vya bibazo twahora twibaza kera tugatinya, ukumva umengo sinobibaza mw'isengero canke nta wundi mukristo nokubahuka kubibaza, ariko je namafise inyota yo gushika kure cane kugira ngo ntahure. Ikibazo ca mbere, mu ntangamarara y'igitabo c'Itanguriro muri Bibiliya avuga ko igitabo c'Itanguriro kitwereka intango y'ibintu vyose. Ikibazo canje ni Imana yavuye, ninde yayiremye? Urakoze cyane. Yesaya igice ca 55:8 avuga ngo ivyiyumviro vy'Imana sivyo vyiyumviro vyacu. Rero Imana ntidushobora kuyiyumvira mu bwenge bwacu no mu vyiyumviro vyacu. Rero inyishu ubajije mu by'ukuri Imana yariremye. Imana yariremye. Imana ntawayiremye. Nico gituma bivuga ngo ni jewe ntango kandi ni jewe herezo, ngo ndi Arufa kandi ndi Omega. Bivuga ngo Imana mu by'ukuri yariremye. Urakoze cyane. Ufite iki kibazo ndazi ko hari abantu muri commentaire baza kuvuga ati wubahutse, ubwo ndazi yuko hariho uwundi muntu acibaza ati nyamukibaza. Nimba hariho uwundi muntu ashobora kuba aharavuga yuko Imana hariho uwayiremye, nawe arashobora kubiduha, arashobora kudufasha, akadufasha umurongo muri Bibiliya. Ariko je navuze yuko mu by'ukuri Imana yariremye, kuko niyo ntango niyo herezo yarufa kandi ni Omega. Ikibazo ca kabiri, umurongo wa mbere w'igitabo c'Itanguriro uvuga ko mu ntango Imana yaremye isi n'ijuru. Ico gihe yoyo ubwayo yarihe? Mu kibanza ikihe? Ko itari bwareme ijuru yabahe? Mu by'ukuri akubwiye ngo Imana ni mwemu. Sawa? Rero Imana nimba ari mwemu, abayisenga tugomba kuyisenga mu mwemu no mu kuri. Nivyo vyiza kugira ngo dutegerezwe kunimba tugomba kurondera ahantu Imana iba, ntitutegereza kuyirondera mu biboneka, dutegereza kuyirondera mu bitaboneka. Mu gihe Bibiliya usomye Bibiliya kugira ngo uzonyubakira inzuki kandi ngo n'ijuru ngo risumba ayandi majuru bitoshobora kurikwigwamo. Ijuru risumba ayandi majuru bitoshobora kurikwigwamo. Urumva ngo hariho n'irindi juru. Uzonyubakira inzuki, niyahe nzu wotegereza kuyubakira? Uvyiyumviriye mu vyiyumviro vyawe uraza gusanga nta nyishu n'imwe ushobora kugira gutora, ariko Bibiliya niyo yonyene ishobora kuguha iki? Umuco. Kuko Bibiliya niyo nzira yonyene ishobora kuguha umuco w'ikibazo cari cyo cyose umwizene. Yani Bibiliya niwo muco. Paulo turabona ariya mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 17 ku murongo wa 22 agiye mu isengero ry'Eropa handitseko ngo Imana itazi, ngo Imana itazi. Bivuga ngo aba bantu bariko barasenga Imana, ariko iyo basenga ntayo bari bazi. Bari mu gihe cyo gushikana amashikanwa, bazana amashikanwa, arabafise ibigori bakaza bikoreye ibigori, arabafise imyumbati bakaza bikoreye imyumbati, arabafise amafaranga bakaza bafise amafaranga bakayazana. Ariko Pawulo amaze kugira muri iryo shengero ry'Eropa aravuga ngo nje kubasigurira iyo nyene Imana musenga mutazi. Ati iyo Mana nyene musenga mutazi ntiba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu. Niba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu, mu gihe bamwe batubwira yuko Imana iri ngaha, Imana iri muri ya rusengero, Imana iri muri ya rusengero, Imana iri muri ya rusengero, Imana iri muri ya rusengero.
urumva aho hantu batubwira Pawulo yavuze ngo Imana ntiba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu. Ikibazo mfise none ko twakoze twumva ngo Imana iri mu ijuru, nibaza ngo Imana iri nyuma y'icyo kintu gisa na Mbere kiri hejuru iti ijuru, nivyo canke sivyo? Mu by'ukuri oya sivyo, twamaze kumenya yuko Imana itaba mu biboneka, niba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu. Niba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu, ikintu gikorwa niyo mpamvu ari impemu. Nimba tugomba kumenya Imana, tugomba kuyirondera mu bitaboneka, tugomba kuyirondera mu bitaboneka kuko Imana ntiboneka. Ariko ikitwereka yuko Imana iriho n'ivyo yaremye, cyanditswe kiri mu gice cya 2 Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 ku murongo wa 16 handitswe ngo ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu. Bisobanura iki? None mu ishure turiga tukiga ibitabo bitandukanye kugira ngo biduhe ubumenyi, mugabo abantu turirengagiza cyane gusoma Bibiliya. Tukagomba kumenya Imana mu buryo butworoheye cyane. Swati tugende gusenga twisonzesha iminsi 40 kugira ngo tumenye iki, kugira ngo tugitegeze ngo tubone Imana. Urumva bakoresheje ngo tubone Imana, si sawa? Umuntu akisonzesha tuyimanure urumva, tuyimanure. Ntabwo ushobora kwiyumvira muri ubwo buryo hanyuma ngo uheze mu by'ukuri ico nimba ukeneye kubona Imana tugereze kubona Imana. Ya kugira ngo dutegerezwe kubona Imana iri muri ibi byanditswe byera. Aha niho honyene inzira yonyene ishobora kuturangira Imana. Aha niho honyene Imana ishobora, niho ibyanditswe nivyo bitegereza kuturondera iki, nivyo bitegereza kuturangira Imana. Usomye Yohana igice cya 14 ku murongo wa 6 havuga ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kwa Data ntamujanye. We uragomba kumenya, uragomba kumenya Data, cyangwa uragomba kumanura Data, cyangwa uragomba kumanura Data. Ariko mugabo ikintu cyose gihera mu nzira. Niyo mpamvu bivuze ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kwa Data ntamujanye. None iyo nzira iri hehe? Iyo nzira iri hehe? Iyo nzira iri hehe kugira ngo tuyinyuremo, tuyicemo mu kirundi ciza? Iyo nzira iri hehe? Nitugomba kwibaza none, tugomba kwibaza iyo nzira. Mbega ikindi kibazo ugomba kwibaza, mbega iyo nzira ninde yayiciyemwo azoyiducishamo? Uwo nawe ni sivyo? Turakeneye kumenya umuntu yaciye muri iyo nzira, azoyiducishemo, azoyitujanemo. Aho niho tutegerezwa rero kwibaza, kuko ibintu byose bitegerezwa guhera mu nzira. Rero umuntu ashobora kwiyumvira nabi, kuko Bibiliya ivuga ngo hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ngo ariko amaherezo y'iyo nzira bakaba ari inzira ijana hehe? Mu mahonero. Rero si byiza gutegerezwa kwiyumvira Imana mu bwenge bwawe n'ivyiyumviro byawe, kubera iyo uvyiyumviriye uko utariko niko birakujana mu mahonero. Ariko kwibaza si bibi, wasomye ukibaza nk'ibitwa. Abantu benshi ntibasoma, ntidukunda gusoma kandi ntidukunda kwiga, sivyo? Kandi gusoma kandi gusoma ntibihagije. Gusoma ntibihagije. Bibiliya ivuga ngo bazobimenya bate? Ngo atawabasiguriye ivyiwe, sivyo? Hariho kuba nosoma n'isiguro ikenewe mu byo nasoma. Urakoze cyane, cyo gituma ikiganiro cyacu cyitwa sigura. Urumva niko rero twari kuri ico cijuru, kuko turabona ngaha nko mu igitabo cya Nehemiya usomye ku murongo wa 6, ijambo ry'Imana tuvuga ngo Ezira ashimagiza Uhoraho. Umurongo wa 6 uvuga ngo Ezira araheza aravuga ati, ni wewe Uhoraho wenyene, nta wundi, ni wewe waremye ijuru
mbere n'amajuru asumba ayandi. ijuru n'amajuru Ni wewe waremye ijuru. Sumva ngo ni wewe waremye ijuru, ngo mbere n'amajuru asumba ayandi, n'inyenyeri zose zo kwijuru, zaba ntono canke nini nini, waremye n'isi n'ibiri kuri yo vyose, ibiyaga n'ibiri muri vyo vyose, kandi ni wewe ubibeshaho vyose, ingabo zo kwijuru ziraguhimbaza. uvuze ikintu nifuza yuko nacyo tuzofatira. Urumva bisigura yuko hari ijuru n'amajuru asumba. Imana yararemye ijuru, irarema n'amajuru asumba ayandi majuru. Icyo rero nacyo tuzogitebako cyane, kuko amahirwe dufise nuko twihaye intumbero, kandi tuzoyigumako. Ndabyizeye yuko tugenda twigasha. Nico erega nico kibazo nama ndiko ndibaza, ko twama uwo ari we wese ndazi avuga ko ari umukristo kw'isi nzima afise ivyizigiro vyo kuzoja mu ijuru, afise ivyizigiro. Nzi neza ubusenga wese azavuga ngo Mana uzompereza byiza nzoje mu ijuru. None siko ico kibazo rero tuca tukibaza uri karatwumviriza. Urumva tuca tumubaza uri karatwumviriza, mbega iryo juru nirihe ko doje gusoma ko hariho n'amajuru asumba, hariho n'ayandi majuru. Imana yararemye ijuru ndetse irema n'ayandi majuru asumba ayandi majuru. Asumba ayandi majuru. Harimo ibintu byinshi byo kwiga mu cyo gitabo. Harimo ibintu byinshi byo kwiga. Pawulo yarigeze ahagarara ahantu aravuga ngo nabonye ngo umuntu ngo mu ijuru rya gatatu, ngo sinzi yuko ari mu mubiri, ngo sinzi yuko ari mu mwemwe, ngo ntumbaze. Nanjye ikibazo cyo nibaza, none Pawulo yabonye umuntu mu ijuru rya gatatu, we yarahagaze mu ijuru rya kangahe? Ibibazo birahambaye. Nico gituma n'ukuri je ndakunda gusoma, ndakunda no kwiga. Bibiliya ivuga ngo tuzomenya ukuri, kandi ukuri kuzoduha ukwidegenza. Abantu turakwiye kumenya ukuri kugira ngo ukuri kutugirene kuduha ukwidegenza. Rero abadukurikirana nabo barafise kuzobaza no kuduterera. Na cyane hari ushobora kuba afise icyo duterera kuri ibi nyene turiko turayaga cyane, nawe utubwire, ari muri commentaire, ari muri email twandikire. Ikindi naco iki kiganiro cyitwa Sigura. Umuntu wese, yaba umupasiteri yaba utari umupasiteri, ikintu wewe wumva kiri muri wewe cyaka nk'itaro ashobora kuza urahawe ikaze. Rero email iraza guca ko ngaho tutwandikira ati nane mafise ikintu ushobora gushikiriza abandi ku bijanye n'isi y'imwe. Kuko ibiganiro bica ngaha kuri ya kitara vyinshi nibiyaga kuri ya si itaboneka. Turacari ku Itanguriro igice ca mbere, ku murongo wa 26 w'igice ca mbere mu gitabo c'Itanguriro haravuga ngo Imana iravuga iti, nduguruye twamugina, tureme umuntu mu ishusho yacu, agakwabu ase natwe, agakwabu aganze amafi yo mu kiyaga, agakwabu ibiguruka byo mu kirere, agakwabu ibitungwa isi yose n'ibikwegenda hasi. Ayo n'amajambo mu byanditswe bya Bibiliya ari Imana yonyine yivuga ubwayo. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye, irema umugabo n'umugore. Wo n'umurongo wa 26. Nawe wenyine uriko uradukurikirana uwisomere kugira ubone yuko hamwe n'uwandiko ndihenda cyangwa ndiko ndakubesha. Sinkeneye unyizere by'isomere kugira ngo ubone n'amaso yawe abisome. Mu majambo atangura uwo murongo Imana ivuga ngo tureme. Yari kibwira nde ko kuva ku murongo wa mbere twabonye iri yonyene ikora ibintu yonyene, bigenda gute ku murongo wa 26 ivugire mu bwinshi ngo tureme umuntu? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ndafise ikindi kizanana n'ico nyene.
ihejeje kuvuga mu bwinshi iti tureme umuntu asa natwe, ku murongo wa 27 naho hacavuga mu by'isomero uriko uradukurikirana, nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo. Ikibazo canje ni iki? Ko ku murongo wa 26 yavuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, numva mu bwinshi. Hanyuma umurongo wa 27 ugaca uvuga ngo ko yamuremye iri yonyene kandi irema mu ishusho yayo. Abo bandi cyangwa uwo wundi bari kumwe genda ni wo murongo wa mbere mw'ico gice cyose Imana ivuze ngo tu, ahandi hose yabikora ari yonyene. Rero kuri ico kibazo wajije, mu by'ukuri Imana ntiyari kirivuga, yari ifise abiri kiravuga, yari ifise abo bariko baragiranira ikiyago. Ko turabona ivuga ngo tureme umuntu asa natwe. FC uri kirayaga kuko Imana iri mu butatu. Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwemu. Imana iriko iravugana na Mana Mwemu na Mana Mwana. Nk'uko tuzi ko mu by'ukuri umuntu agizwe n'ibice bitatu. Agizwe n'umubiri, akagirwa n'imwemu, akagirwa n'umushaha. Ari ikibazo ashobora kuba no kwibariza, urigera kubera iki ikiziga kubera iki ikiziga kidashobora kurwana, cyangwa ikiziga kidashobora gutukana? Nta buzima kiba kigifise. Byari ikintu gihora kintangaza, kujya kuntu usanga umuryango uri kuraririra uwabo yapfuye kandi uwabo ari imbere yabo. Binyereka yuko ico bahaye bariko bararirira cagiye, si ico bafise ngaho. Wa wundi batuma amazi akaja kuvoma, suya ari ngaho imbere yabo, ubwo niwe bariko bararirira. Wa wundi yabatera udukuru two gutwenza yagiye, si uwo bariko bararirira. Wa wundi yahora azana rasyo, wa wundi yahora aragiye, none ninde wundi azosura kuri amafaranga aragiye, none ninde wundi azozariya amafaranga ku ishuri aragiye, kandi ari ngaho mugabo wabikora yagizene yagiye. Kumbe hariho uwundi muntu aza kwambara uwundi muntu abonekana, uwo rero niwe yagiye, niwe abantu bahaye bariko bararirira, si uwo bariko bararirira wa wundi ari imbere yabo. Umubiri uri ngaho, ntemu yagiye, ni ikiziga, ni ukuvuga naka yagiye. Rero naka yagiye, ntiyagiye, nubwo uri kuramurira ntiyagiye, kuko ntiyagiye hari hago niko udashobora kwimagina, mbe kubera ko utari kuribaza yuko ariko araraba amaseremoni yose aho ngaho muri simamuhaye muri murakora ibintu byose muri ko murakora bahaye uwo ariko arabibona. Niko urabyumva. Rero ngo nari ngombye kuvuga iki, Imana yariko iravugana n'umwana na Mwemu. Rero abo nibo bari bicaranye bari mu nama y'ukungene bategereza kuza kurema umuntu muri bya bice bingahe, umubiri n'imushaha n'Imwemu. None ku murongo w'indwi ko hacasubira hakavuga ngo nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo. Urumva ntibasubiye kuvuga ba bandi, ariko aciye garuka muri Imana irema umuntu mu ishusho yayo. Ntumva none ko wa muntu yamaze kuboneka, ba bandi babiri byaciye bigenda ntumva yuko ba bantu bamaze kuboneka. Amaze kuboneka iki? Ukuvuga umubiri wamaze kuboneka, imwemu yamaze kuboneka,
n'umushaha wamaze kuboneka. Urabona usomye Matayo igice ca 28:19, Yesu yabwiye abigishwa be, bababwiye ati mugende mukwire isi yose, mugende mubatize mu izina rya Data, ry'Umwana, n'irya Mwuka. Mu bice bingahe? Mubatize mu izina rya Data agakwabo, n'iry'Umwana agakwabo. Sinzi wewe wadukurikiranye yuko wanyuzwe n'inyishu umutumire wacu yaduhaye, ukaba utanyuzwe, ukaba ufise ico wongerako, n'uburenganzira bwawe kwandika